Baramukije mwebwe bakunzi ba televiziyo yacu kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera kuri zimwe mu ngingo ziyagize. Abapolisi bakorera mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ngo barabuze amategeko ngenderwako yakaba ari intambamye ikomeye ku banyagihugu bifuza gukorera ivyabo mu bihugu vyo muri uwo muryango. Turaza kubabwira nico bamwe n'abandi bavuga kubijanye n'iduga ry'igiciro c'isukari. Bamwe babona ko ishirahamwe Sosumo rititwararitse ubushobozi bw'abaguzi, abandi nabo bakabona ko leta yari ikwiye guheba amatagisi amwe kugira ngo umunyagihugu yoroherwe. Muciya mubikurikira mukanya mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa urongoye urunani Piske Burundi amenyesha ko batewe umutima uhagaze n'iduzwa ry'igiciro c'isukari. Urongoye urwo runani aranegura ko mu kuduza ico giciro ihinguriro ry'isukari Sosumo rititwararitse ubushobozi bw'ubuguzi bw'abarundi. Jean-Marie Nduwimana ahamagarira Sosumo gusubira ku ngingo yafashe. Muri Piske Burundi turatewe ubwoba n'impungenge ijanye n'ingingo ya Sosumo yo kuduza igiciro c'isukari mu buryo budasiguri, kandi biragaragara ko ari ingingo ishira mu kaga umugwi munini w'abarundi bihereza ico kiribwa. Nkako iduzwa ry'igiciro c'isukari ryavuye ku bice 50 rishigwa ku bice birenga 100%. Ivyo navyo tubiravye ntibifatiye namba ku mikoro y'abarundi atuma bagira ububasha kuri ico giciro gishasha c'isukari. Birababaje kuko ico kiribwa c'isukari ni kimwe mu biribwa vyankenerwa ku barundi benshi kandi ku ngero zose. Kubera izo mvo biragaragara ko rero iduzwa y'ico giciro c'isukari rica rituma habaho iduzwa muri rusangi ry'ibindi biribwa vyankenerwa ku buzima bw'abenegihugu. Ico dusaba muri Piske Burundi rero dusaba dushimitse ko Sosumo yosubiramwo igiciro c'isukari kuneza y'abenegihugu. Tugasaba kandi n'inzego zibijejwe kuri ico kibazo gukorana na Sosumo kugira hafatwe ingingo zitabohera amaboko imugongo abenegihugu bakenera cane ico kiribwa. Sendika y'abakozi mu Burundi Kosibu nago rubona yuko Sosumo atariyo yari kwihutira gushikiriza ingingo yo kuduza igiciro c'isukari. Celestin Savyimana rurongoye hasigura ko ingingo yo gushinga ibiciro mu bikorerwa mu bisata vya leta ifatwa n'ubushikiranganji bwujejwe ubudandaji bwisunze intumbero zitangwa n'inama nshikiranganji. Byaranadutangaje twe twibaza ko atari leta y'u Burundi kuko urupapuro ruduza ico giciro rwashizwe ku mukono n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sosumo hamwe n'urongoye urwego shingwa nta mugabo uravye ihinguriro Sosumo ingene rimeze n'ingene ripanze n'ingene ari mu mashirahamwe akomeye ya leta ariyo yayishizeho. Twari tumenyeye yuko ibiciro vy'isukari bishingwa n'userukira leta. Userukira leta nibaza ko abari umushikiranganje nawe nyene umengo arabimenyesha mu nama shikiranganje. Urumva ngira n'ubwa mbere tubonye yuko iduzwa ry'ibiciro nk'uko bishinzwe n'abo bantu babiri, uwo muyobozi mukuru hanyuma n'uwo mu rwego shingwa ntwara. Twebwe rero nta muntu n'umwe atabinegura. Ubwa mbere isukari ni ikintu gikenewe mu bintu vyinshi, gikenewe ku banywa icayi, gikenewe ku bakora ibintu vyinshi uhereye ku mikate, bikenewe ku bakora amaji, gikenewe n'abakora inzoga. Urumva rero ntivyumvikana ingene ushobora kuduza hafi ibice 240 kwijana, ntivyumvikana na gatoya. Ntivyumvikana uravye ingena ubutunzi bw'abantu bumeze, ingena imifuko y'abantu imeze, n'ingena iyo sukari ari nkenerwa mu gihugu. Nibaza rero ko twebwe twosaba yuko leta tuvuze leta yosubiramwo iyo ngingo yafashwe n'abo bategetsi babiri.
ikayisubiramo ku neza y'abafata isukari, ku neza y'abanyagihugu, ku neza y'abana bayikeneye, ku neza n'abatari bake benshi bayikoresha mu mahinguriro canke mu tuntu twinshi twa misi yose. Kubijanye n'iduzwa ry'ibiciro muri rusangi, uwo arongoye Kosibu abona ko leta ikwiye gufata ingingo zofasha muri izo harimwo nko guheba amatagisi amwamwe canke ngo gushiraho uburyo bw'amafaranga bwofasha kugira umuguzi yoroherwe. Iyo mu gihugu kenshi hari ingorane z'ibiciro, ziduga z'ubuzima buzimvye nkuko babivuga, ubuzima buzimvye, leta itegerezwa kuja imbere ikagirisha ibiganiro, ikaja imbere twokora iki kugira ngo iki kiboneke, igiciro cacu kigerageze kuguma ahantu, kigume ku ngero abantu bashobora kukironka. Mugabo rero ngaho uko ubibona, umuntu wese aduza igiciro uko agomba, ntituroye mu kuraba igituma aduza. Hari aho nawe nyine aduza kubera ari nk'ico akura hanze, urabona kuronka ya mahera y'agaciro biragoye, kuko nibaza ko n'ingorane ihagaze ngaha, agaciro k'ifaranga ryacu, n'agaciro k'ifaranga ryacu uravye ku mahera akomeye nk'ayo y'amanyaburaya canke y'abanyamerika ariyo baguramwo ibintu hanze. Ivyo rero leta yogirisha ibiganiro, igafata nk'ingingo ku biciro bikenewe, bimwe twita mu Gifaransa ku ma produits de première nécessité. Barashobora kugira, hariho ingingo nyinshi zo gufata, hariho kubakura kw'amatagisi, bagashobora ibiciro bikagabanuka, bimwe bita amasubvention. Hariho kuraba ingene bozana amasource d'approvisionnement, aho bakura ibintu boshobora kuronka ahantu hazimbutse, nk'ivyo vy'imiti. Uroye kuraba ingene imiti igurwa biteye ubwoba. Bashobora rero kuraba byose bakabiraba. Novuga yuko nka bimwe bavuga mu Gifaransa interventionnisme de l'État, muri ico gihe ibintu bimeze uko mu mafixation, mu kushinga ibiciro no kuraba aho ivyo bintu biva. Novuga mu Gifaransa amasource d'approvisionnement, nico bofasha mu guheba amatagisi amwamwe no mu gushiramwo amafaranga nk'uko rimwe babigerageza ku bitoro. Kubura amategeko hagenga abapolisi bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ngo ni intambamyi ikomeye ku banyagihugu bifuza gukorera ivyabo mu gihugu kimwe canke ikindi mu bigize uwo muryango. Bivugwa n'urongoye umugwi w'abashinga amateka b'uwo muryango bajejwe kuraba ibibazo vy'akarere mu mubonano n'inzego z'ibisata bitandukanye vy'igipolisi kuri uyu wa gatatu. Ku ruhande rw'u Burundi ngo iyo ntambamyi bagiye kwishikiriza inama nshinga mateka kugira ngo ifashe. N'inkuru tubaza Omer Nduwayo. Muri uwo mubonano umushinga amateka Gideon Gatpan ashima ko Burundi buza imbere mu kugwanya ivyaha yita njabukambibe bibuza abanyagihugu b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika w'ubuseruko kwisanzura mu mirimo yabo, kandi umugambi nyamukuru wa EAC ari ugukorera hamwe. Ati kuba atamategeko ahuza abapolisi bose bo mu bihugu bigize uwo muryango n'intambamyi ihambaye. Burundi ni kimwe mu bihugu bigeze ku ntambwe nziza mu kugwanya ivyaha njabukambibe mu karere. Kuja hamwe kw'ibihugu vyacu gutegezwa korohereza abanyagihugu bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, kuko ubuzima bwabo bufatiye ku kujabuka imbibe barondera hasumba handi. Birakenewe rero ko boroherezwa bagira impapuro ndangamuntu canke batazigira. Imigenderanire y'ibihugu niyo ibaha uwo mwidegemvyo, ariko ingorane nyamukuru nuko ata amategeko rusangi ahuza abapolisi b'ibihugu bigize uwo muryango. Intambamyi igiye gushikirizwa inama nshinga amateka kugira yigeko. Moma Karegwa arongoye umugwi w'abashinga amateka b'u Burundi bakorera muri uwo muryango ati hakenewe ko abanyagihugu bo mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko boroherezwa mu mirimo yabo. Tuzoheza rero twegeranye ibyo twakuyeho tubishikirize mu nama nshinga amateka. Duhejeje kubishikiriza hagira igikogwa, kandi muri bikuru bizokogwa nukuraba yuko hoba amategeko ashobora
gufasha izi nzego z'igipolisi gukorera hamwe bisanzuye canke kugwanya umwasi bari hamwe. Ni by'ukuri igihugu cyose kirafise ayo mategeko, ariko harabuze amategeko rusange. Ico rero naco ni kintu inama nshingamateka izocikora bihereye ku maraporo tuzoba twashikirije kugira ngo igende yorohereza urugwego rujejwe umutekano ngaha mu karere, baheze baronke uburyo bwisanzuye bwo gukorera hamwe no gufatira ingingo hamwe no kugwaniriza hamwe ibibazo bihanze aka karere mu bijanye n'umutekano. Uwo mushingamateka ashima ko hari intambwe zitari nke zimaze gukogwa, agatanga akarorero ku rupapuro bita ujirani mwema rufasha abanyagihugu ba Tanzania n'abo Burundi kugenderanira, gwahora rufise ikiringo c'iminsi 5 gusa, ubu rukaba rumara amezi 3. Yongera koko urwo rupapuro nyene rwashizweho kugira gworohereze abakorera ku mbibe z'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arakoze Omer Nduwayo, amakuru twabateguriye kuri no munsi naha tuyagarukirije. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, mugire ibihe vyiza.